bakunzi ba televiziyo Nori Pentest no Event TV turabaramukije mwese mu izina rya Yesu turabahaye ikaze muri kino kiganiro cacu kuza ijambo ry'Imana ego hama twaba dufise abatumire bacu muri kino kiganiro cacu mu buryo bwa ndabona umutumire wacu turamuhaye ikaze atwidondora. Ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Murakoze kuduha ikaze muri studio yanyu. Mu mazina nitwa Mugisha Yves ndi mwene so. Ego murakoze. Turi kumwe na Mugisha Yves hama mu kuboko kwanje ndabona undi mukozi w'Imana kaza twidondora. Ego murakoze kumpa kaze muri izo televiziyo yacu ariyo yanyu. Nkaba ntewe iteka ryo kuba ndi hano. Kaba mu mazina yanje nitwa Ngwikure Rafaeli. Kaba mfise n'izina ry'ubuhizi nkaba nitwa Yakobo Isirayeli. Rero Yesu abahezekeye. Mukozi w'Imana Abankorera ibikorwa mu ishengero rya Pentest, ishengero ry'ukwihana no kwezwa kugira ngo abantu bave mu vyaha baze babone ubwami bw'ijuru. Ego mukozi w'Imana Rafaeli turagwaye kaze udusengere kugira ngo kino kiganiro kibe mu Imana. Gome dusenga Imana kuko Imana irumva kandi Imana iratabara. Taco tuzobarira Imana ngo ireke kucumva kuko Imana yaraguhaye amatwi yo kumva siyo yoreka kumva. Kadusenge n'abaza kumva amasengesho nabo bari kure dufatanye iri sengesho kuko isengesho rigera kure. Data bujanye n'ijuru n'isi Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo twongeye kuca bugufi imbere y'inyonga zawe Mana. Wavuze ngo hazoba hari babiri canke batatu nawe uzobuvyagiye hagati yacu. Turazi ko uri hagati yacu, niyo mpamvu dusengeye uyu mwanya tugira tujemwo muri aka kanya w'iri jambo ryo kuza, ijambo ry'ubugingo, ijambo ritabara kuko ijambo niryo ryaremye ijuru n'isi. Ijambo uhoraho yakoze yavuze ijambo vyose birakoreka. None Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo kandi turasengeye n'abariko barumva iri jambo n'amasengesho yose. Data buja nico gituma iri jambo riza kugera kure, iri jambo abaza kuryumva rize kubashira ribavane aha ribashikane n'ahandi. Ijambo niryo rivana ibintu biri mu mwiza bikaja mu muco. Ijambo ryawe niryo ryatumye vyose bikoreka kandi ijambo niryo ryatumye rituma abanyabwenge baba kw'isi kuko ijambo ryawe niryo ryaturemye kandi niryo ryadushizeho kandi n'ijambo ryawe nitwarikwirikirana tukaryumvira tukaryubaha niryo rizotuma tuja mu bwami bwawe. Mwami urakoze ku mwanya wose tuza kuba hano. Uhezagire Mwami iki gikorwa cyatangujwe muri iyi TV, muri iyi studio. Wongere wagure ubwami bwawe Mwami ku aho ijambo ryawe rizoshika kandi ubwami bwawe bwaguke. Urakoze byose kuvyumvise mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo bisavye, amen. Bakunzi bibonesha kure yacu turabaye kaze rero muri kino kiganiro cacu kuza ijambo ry'Imana. Rero tukaba dufise ijambo ry'urufatiro dusanga mu gusubira mu vyagezwe 3:14. Tugomba dusabe umukozi w'Imana Mugisha Yves adusomere mu izina rya Yesu. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo dusanga mu gusubira mu vyagezwe gabanije mu 3:14. Haravuga ngo ariko iryo jambo riri hafi yanyu cane, mbere riri mu kanwa kanyu no mu mitima yanyu ngo mubone kuryitondera. Ngo ijambo riri hafi yanyu ngo mbere riri mu kanwa kanyu no mu mitima yanyu. Ego mukozi w'Imana Mugisha Yves, ego mwoshobora kutubwira ko kino kiganiro canyu cangera kaba n'ikiganiro c'abariko baradukurikirana mwacise kuza ijambo ry'Imana. Ego turazi ko kuza ijambo ry'Imana kuza tubizi mu bitungwa mu bikoko birisha. Mwoshobora kutubwira itandukaniro canke se ico mwoba mwararikwe ko kuza ijambo ry'Imana mwoshobora kutubwira mukadusigurira. Mwakoze cyane kutubaza ico kibazo ciza.
dusanzwe tuzi ko kuza ari igikorwa gikorwa n'ibitungwa, inka, impene, intama, mbese n'ibikoko byo mu ishyamba ariko birisha, ariko rirafitaniye isano rinini cyane n'ijambo ry'Imana. Dufata akararo k'inka cyangwa impene zirarisha, ziraja kurisha, ziba zifise abungere, ziraja mu misozi hiyo kurisha. Iyo ziko zirarisha ziba zikumwe n'ibindi bitungwa byinshi, bako n'umungere cyangwa babiri, araho nzi usanga hari n'imbwa zicunga, ariko haragera igihe iyo zatashe zikicara zigatuza, ukazubona zikaryama, ukabona ziko ziratangwa kugira iki uhekenya ucibaza ziko zihekenya iki, ziko zihekenya bya byatsi byariye niko kuza. Rero isano rifitanye n'ijambo ry'Imana, abakristo benshi birababaje yuko abakristo benshi bamaze kumva ijambo ry'Imana baca batamuhira, baca bazinga Bibiliya zabo naho banditse, bagaca bayidaramira, usanga bari kuri WhatsApp, kuri Facebook, bari ku mateleviziyo yandi adahesha Imana icubahiro, bakibagira wa mwanya w'Imana, bakibagira rya jambo bize gusoma. Rero umukristo kugira ngo abeho akure arakeneye kuza ijambo ry'Imana, nk'uko igitungwa cuza ivyo carishije, ni nk'uko umukristo akwiye kuza ijambo ry'Imana. Ko igitungwa kitashobora kubaho kituza, ntibikunda, ico cagipfa. N'umukristo ntashobora kubaho, ntashobora ubuzima bw'ubwiza muri no si y'umwijima atagize iki, atagize n'umwanya wo kuza ijambo ry'Imana. Ego turabona n'undi mukozi w'Imana Rafael Yakobo Imana yamwise, nawe ushobora kudusigurira itandukaniro riri hagati y'ukuza kujya tuzi ibikoko birisha bibikora n'ukuza ijambo ry'Imana kazi. Ego murakoze. Igituma iki kiganiro twagiteguye si twe twacirondereye, ko n'Imana yo mu ijuru yagishize kwa Kobe, kuko muri je cyari kirimo, ariko umukozi w'Imana Yves nawe nsanga kiri muri we, ariko donc mugihurizako je akikivuga dusanga twabivuze ku munsi wa gatatu, je nacyumviriye ku wa gatatu, nawe akironka ku wa gatatu, muga ntitwabonana, ariko duhuye acambara ati ibyo meruko, sasanga ati none Yves ntiyavyemeye, avuze ati burya none wewe wari wabimba, nari narabikubariye, kije ntavyo wambariye, kuko urusinga birumwe. None urazi igituma ico kintu twacyumviriye, jewe muri jewe cyanjemo Imana yanje iravuga kandi irakora, kandi kurya Imana yakorera muri ba Eliya umunsi ntabakiri, ba Daniyeli umunsi ntabakiri, ariko Daniyeli ni wewe ni jewe, Daniyeli ni wewe uri kuranyumva. Mose akura Abisirayeli muri Egiputa, Imana yamuha ijambo, iryo jambo twumvise, ngo iryo jambo ntiriri hakurya y'ikiyaga ngo ninda azotubwirayo, ngo cyane ngo ntiriri mu ijuru ninda azotubwira mu ijuru, ngo kuko riri mu kanwa kawe. Mu kanwa k'umuntu harimo byinshi, ariko mu kanwa si ukuvuga ngo niko akanwa ni nk'umuryango bugurura bavana n'ibintu, portail, ariko haba hariho stoke rero n'imitima yacu. Igihe rero kuza umukozi w'Imana sindiko mbivuga muri repentance gusa, ndiko ndabivuga mu mashengero menshi. Amashengero menshi iyo bize ku munsi wa Mungu, mbese hariho n'abakristo bitwa banyanga, bataja gusenga, basenga kuwa Mungu gusa. Ico kirababaje, nubwo baba bavyumvise Bibiliya benshi bayifata uku, aho yaguye akavumbi nk'abantu begereye ibarabara, ayikora ko ku munsi wa Mungu ahanagura, ariko urumva ku muntu ari umukristo yakiriye Yesu birababaje. Urumva ko bibabaje gayi. None nimba ibikoko bifata umwanya wo umwongera arajana intungwa, ibitungwa akabyana kubirisha,
bigacagagura nk'uko umukozi w'Imana Yves yabivuze bigacagagura mu kanya bimaze gutaha bigaca aho biryamye ariko imbere y'uko biryama hariho umwungere abanza kubicanira ujya mwotsi n'akayaga hisha hariho inyondwi ziba n'imbaragasa biba biri kuri ibyo rero kugira ngo zijya nyondwi kandi umwungere arazihungura kugira ngo zijya nyondwi ntizigume zinywa amaraso niyo mpamvu n'umukozi w'Imana igihe aba ariko aravuga ubutumwa hajya bariko abakristo baba bariko bararisha igihe bariko bararisha rero umukozi w'Imana aca ataha muhiriwe nawe ugataha umuhiri wawe rero hariho abakozi abakristo benshi aca asubiza ya Bibiliya akaja kuyiryamika hamwe yariri ntasubire kuyizingurura ngo arabe agire yuze rya jambo twigishijwe ku munsi wa Mungu turisubiremo nico gituma Mose ahari ijambo yarikuye mu gusubira mu byagezwe natwe aha rero turiko turasubiramo ijambo umukozi w'Imana profete yigishije ku munsi wa Mungu iri jambo ngo ntiriri kure yanyu iri mu mitima yanyu igituma abantu bagwa mu vyaha nta jambo bafise izo nyondwi rero zica zigutondera na zambaragasa zigaca zitangura kukunyoha zikanywa amaraso zikagutwaramwo twa tundi wari ufise tumwe wari wakiriye uravyumva n'igituma abantu basambana nta jambo bagira igituma abantu biba nta jambo bafise igituma abantu usanga umuntu amacakubiri yaramwinjiyemo nta jambo afise igituma abantu bagwara ntibakire basengera abantu ntibakire nta kuri muri bo nta jambo ri muri bo umuriro wamwe muyera ntawo Imana idufashe cyane niyo mpamvu ikiganiro cy'ukuza abakristo ava mu misa yarangiza akavyumva wamubaza uti mbega mwamwize ngiki ngo twahezagiwe mwiziki twaryohe none nta jambo ry'urufatiro ryigishijwe wigishijwe kuryoherwa uyu munsi kuryoherwa yaryohewe mugabo ntacyo ataha niyo mpamvu iyo usubiramwo ijambo ry'uhoraho wigishijwe Yesu abahezagiwe amen Yesu abahezagiwe amen murakoze cyane bantu b'Imana mweje kutubwira ku ijambo kuza ego nawe muko muradukurikirana aho muherereye hose abajene abakuze abamana n'abapapa muko murumva rino jambo ryaje rivuga kuza ijambo ry'Imana badusiguriye kuza ijambo ry'Imana icarico ko ari nk'umukristo aba yumvise ijambo ry'Imana ari dimanche ari mu ndwi hagati bikaba ngombwa ko afata umwanya wiwe akiyugaranira ahantu muri chambre n'ahandi hantu hose agasenga Imana rero namwe muko muranyumvira muko muratwumviriza ndagomba namwe mwumve ko ijambo ryaje ku bugingo bwanyu mube muza ijambo mwumvise ntibe ari byo kubyumva gusa ariko namwe mu byume mushira pratique muje muganire namwe n'Imana yanyu ego murakoze mukozi w'Imana Yves twasomye ijambo ry'Imana mu gusubira mu byagezwe 30 umurongo wa 14 ryatubwiye ngo ijambo riri hafi yanyu mbere riri mu kanwa kanyu mu mitima yanyu ego none mushobora kutubwira gute ijambo ryo bari hafi yacu gute ryo bari mu kanwa kacu mushobora kudusigurira ukuntu byo bimeze murakoze kuno mwanya umukozi w'Imana Rafaeli Yakobo yari yabivuze yabishijemo ijambo dufatiye karoro ka Yesu igihe yageragezwa yagiye atsinda misi yose Satani ku bw'ijambo yari afise rero birababaje ubu mu Kristo ko atafite ijambo muri we kuko Satani ntamuteguza ngo nzoza gutera ryari
yamaza ni nk'umunyeshuri nibuka nk'inciga hari icyo twita non averti mwigisha yaraduha utubazo tutateguwe kandi uwize yaradutora mugabo utize akanjanjo yarananirwa na satani nuko bimeze satani ashobora kuza kugutera ataguteguje ko ntaduteguza n'umwansi wacu no ushaka kutugira nabi ntaduteguza rero iyo utaronse umwanya wo gufata iryo jambo birakugora rero iyo ufise iryo jambo muri wewe niko ngaha jambo ry'Imana rivuga no mu Baroma biranditse ko kugabane c'icumi 80 Mose yabwiye buno bwoko bw'Imana abahumuriza avuga ati nimureme ijambo mwifuza riri muri mwebwe ntimurirondere ahandi ntimwifuze iby'abandi kuko mwibuke ko ubwoko bw'Imana bwarigeze kuba bwifuza ibyo muri Egiputa cyangwa bukifuza iby'andi moko ariko Mose yarabahumurije avuga ati ijambo ry'Imana riri muri mwebwe Imana yarerekuye riri muri mwebwe kandi ijambo ry'Imana ni ubushobozi biriya tujye neza ko ijambo ry'Imana irakaze cyane gusoma imbugita y'ubugi bubiri ijambo ry'Imana rifite ububasha n'ubushobozi bwo gukiza umuntu yarivuze umukozi w'Imana ngo aho muri iki gitabo c'Abaroma aho Pawulo avuga ngo nimwizeresha umutima ukaturisha akanwa twaturisha akanwa kandi mu twaturishika twatura iki twatura ijambo reko bari twegereye niko riri hafi yacu sigo ndinda kurondera abavuga butumwa sigo ndinda kuduga imisozi kurondera riri hafi yanje singira ubwoba riri kumwe nanje iyo shikiwe n'ingwara nkizwa n'ijambo iyo shikiwe n'ubukene nkizwa n'ijambo iyo shikiwe n'ingorane yariyo yose nababona ijambo niryo jambo Yesu yavuze ngo nimwaba muri jewe amajambo yanje akaba muri mwebwe yakivuze amajambo kuba muri twebwe n'igihe ubuze ijambo ry'Imana ryuzuye umutima wawe ntirizokwigera ryuzura umutima wawe gutana umwanya ikiganiro turiko ntirizokwigera ryuzura umutima wawe gutana umwanya wo kuza ntirizoza Imana si umumagicien sumufumu biraje urarondera riraza muri wewe rikafata umwanya rikakubohora rikabiwawe ndibuka Yesu abwira intumwa ziwe ngo nimuzogire ubwoba nimwaja niba bashengeza kuko icyo muzovuga muzogihabwa muhashitse kivuye mwe muyara niba muri mwebwe akazana ijambo muri mwebwe mwe muyara arakena icyo afatirako azofatira kugira ngo ufise muri biyara amajambo menshi magabo bivanye n'umwanya ndimwo mwe muyara ambwira ijambo mwe gufata haleluya amen nkundi mu kibazo mu kigeragezo c'ubukene sinza gufata ijambo ryo kwihana mwe muyara ijambo rijanye n'ubukene riri muri jewe ndi mu cyaha cy'ubusambanyi mwe muyara aranyereka ijambo rijanye n'icyaha cy'ubusambanyi nkama nagize iki ndakize ndabohoza rero kuvuga ko ijambo ritwegereye umukozi w'Imana Prophet Ferdinand amuyiha yaraduhaye ijambo rikomeye yaduhaye ubwenge yaraduhumuye ni ikintu abantu benshi bakwiye kumenya uno munsi yuko ijambo ry'Imana riri muri twebwe siryo turondera riri muri twebwe riri mu mitima yacu mu kanwa kacu rero niryatwuzura tuzosanga tuvuga ibyiza gusa ntitukivuge bya bindi bibi usanga umuntu yahora ikibazo ngo ndagowe ijambo ry'Imana ngo ndagowe ya satani acaza ati ndaje uramuhakaga umuhamagaye ngo ndagowe oya nduhirwe ariko ijambo ry'Imana ivuga ijambo ry'Imana nambya neza ngo ntugire ubwoba ijambo ry'Imana kwifata ko nyene nk'uko Imana ari impaye riri muri jewe sindayirondera ahandi riri muri jewe riri muri wewe riri muri wewe yumva ijambo ry'Imana riri muri wewe muryizere muryakire bwige byuze fata umwanya w'ijambo ry'Imana ribe muri wewe ego baratubwiye neza yuko ijambo ry'Imana ritwegereye kubera ko riri muri twebwe
rero nawe mwomko muratwumviriza mumenye abo muri bo, mumenye yuko ijambo ry'Imana ribegereye atari ryo muzoja kurondera ahandi ariko risanzwe riri muri mwebwe, muzobona ibitangaza ari uko murisohoye rigakora ibimenyetso n'ibitangaza. Ego murakoze. Ego turagomba gusenga Imana, turahaye kaze mukozi w'Imana Mugisha Yves adusengere ngi asengere n'abantu bose badukurikiranye. Murakoze. Reka dusenge kandi turanabasengera mwe mwatwumvirije. Kubura harimo abagwaye, harimo ababoshwe n'imwe mu zitandukanye, hari aboshwe n'amadeni n'ubukene. Reka tubasengere nimwizere nk'ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwizereshe umutima mukaturisha akanwa. Ndakwinginze rero nshuti yanje unyumva atuja mu Imana hama wizere. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo turamushimiye ko waduhaye ijambo n'ubushobozi waduhaye, ijambo n'imbaraga waduhaye, wari dushize muri twebwe, wari duhaye Mana. Ndatura ijambo mu buzima bw'umwe wese, ndatura ijambo kuno mu mwene data, kuno mushikanje, kuno mwene wacu, kuno muvyeyi ariko aranyumva ariko arakurikirana kino kiganiro mwa Imana. Ndatura ijambo mu buzima bwiwe, ndakwezi ujya gwaye mwa Imana ryamye mu bitaro, ndakwezi ujya ryamye mwa Imana muhira kitswe n'amagara. Data ndatura ijambo ry'ugukira, ndatura ijambo ry'amagara meza mu buzima bwiwe. Data arababoshwe n'amadeni, ndatura data ijambo ryera tuga neza yuko warisha amadeni yacu, waje kwisi uradupfira kugira ngo imyenda yacu yose ituveko. Ndatuye rero kurihwa imyenda yabo n'izina rya Yesu Kristo. Ndatura imbaraga n'ikugira neza kwawe, ndatura ijambo ryawe mu buzima bwiwe. Data uri ahari hose mwami, utwumva ari Burundi, ari Umunyarwanda, data ari umunyamahanga tumva Ikirundi, ashobora ko arasobanukirwa n'undi muntu. Ndatura ijambo rimushikeho n'izina rya Yesu Kristo uno mwanya. Urakoze gitari kizima, ndagushima kuri Imana yacu kandi Imana ugira neza. Turizeye kuri kumwe natwe, uri mu ruhande rwacu, ntawo tugwanya. Uri Imana yacu, ntaco tuzoba, tuzi kuri kumwe natwe. Urakoze gitari kizima, urakoze mwami Yesu. Ndagutumiye mwemera mu mitima yabo, ndagutumiye mu mitima yabo shikeho. Mwemera abashaka kwihana, ndagutumiye ko uranyumva ushaka kwihana. Tanga ubuzima bwawe nubuhe Kristo, akira Kristo nk'umwami n'umukiza. Mwakire, niba ashobora gukiza wenyene. Ndagutumira umwakirondera ishengero iri hafi, nutabufuza ishengero ndagutumiriye mu ishengero ryacu. Urakoze. Yesu aguhizagire, warahizagiwe. Ubuntu bw'Imana bane namwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze bakunzi ba televiziyo mwadukurikiranye. Umwami Yesu Kristo aduhana umugisha. Murakoze.